mwigisha iyandikisha umunywanyi mu kigo FLE uheze wironkera uburusho bukurikira: ingurane iva ku miliyoni gushika ku miliyoni 15 ku nyungu itavuna 7% ikaruha gushika mu myaka 10. Iyo ngurane umunywanyi ayironka atangwa atasabwe kiretse amahera asanzwe ziganya kubakirwa inzu, hanyuma bubakanye bakazoza barariha mu myaka 10 kuri ya nyungu nyene 7%. Mufashwe mu mugongo n'ikigo FLE. Bigisha giraho muba mwubahwe. hariho iyindi ni association espoir pour les jeunes batwa bagira bati Sebarundi, reka batwereke Sebarundi dufashe twige kuko kwiga nirwo rufunguro rwo kwiterambere. Murumva rero yuko abo naba hariya imuhanga mu Kayanza ni the King's Hope School Muhanga yo mu Kayanza, bambaye neza na uniforme bati natwe twoberwa turi ku ishuri, nuko barikoreye inkono bati naho twiga biduhewa akaranga kiwacu ibikoresho kavukire. Muriko muraraba barakunda kuba bati umukenyezi ni maboko igihumbi zoguma kigaruka. Hanyuma murabona yuko umunezero bafise n'umunezero udasanzwe, umunezero udasanzwe kubera ni ibintu baronka gake, ni ibintu batabonye muri kahise. Bati none uno munsi Uburundi natwe baraduha ijambo, baraduha iteka
baraduha no kuvuga ntibakitune no kuvuga urabigira kera nuko rero urabona yuko kano akanya ka défilé ka umunezero mwagera twababwiye rero yuko nk'uko mubabona. Mwigisha iyandikisha umunywanyi mu kigo FLE uheze wironkera uburusho bukurikira: ingurane iva ku miliyoni gushika ku miliyoni 15 ku nyungu itavuna 7% ikaruha gushika mu myaka 10. Iyo ngurane umunywanyi ayironka atangwa atasabwe kiretse amahera asanzwe aziganya kubakirwa inzu, hanyuma bubakanye bakazoza barariha mu myaka 10 kuri ya nyungu nyene 7%. Mufashwe mu mugongo n'ikigo FLE. Bigisha giraho muba mwubahwe.